Chaka comment yawe gato. Yvette arashaka kumwe na Hamza cyangwa Hamza barahebanye. Oya ntibari kumwe. Ntibari kumwe kabisa. Ntibari kumwe. Oya. Nuko we na Yvette mambo bwa. Mwahebanye. Nisho wabikuye. Nabikuye. Hari inkuru muri inkuru nyene bivuga yuko utakinira abana nawe uburibana siza hanu bahiye nimba ari mu cyaramani mbere ari hanu uba quelque part. Je navyo nzi ndavyumvise wawe. Anje no twanze dusezerana ngasha wo umva gute. Muri ta civil. Twarasezeranye. Na mariage ndo twaragize. Muri murabana na Hamza. Wewe. Kiwe yache msutwa. Mama. Ush. Ingene ariko arampangayisha ariko arambuza amahoro urumva ngo ntashaka kubivuga ko ntashaka kugira iki kumbe nivyo kumakwepa nyine wenda mashira nyine bye bye ariko urumva ngo mwasubiranye ikijije ntavyo nzi vraiment ivyo gusubirana ntavyo nzi ariko ivyo guhebana ni mwarahebanye ntavyo nzi Je ndagusavye uzogenda urondere Yvette umubaze ati mwapfuye iki wa mugabo aguma wiyemera cyane ko wamutwaye mama Sheira uzomumbarize ati none mwapfuye iki harandi makuru mfise yendani ngo Yvette ari bungenze ibyo ngo afise indaya ya naho bashobora kuba barahebanye ariko urumva afise indaya ibyo nze ndabimenya hari mariage yabona agiye ko hari ndowana ariko yarabaye wana yabaye hari ndowa yabaye ryari foto bariko barahana amabizu bayajyanisha aho reka je nzokwereka abawe agapitira dushiriyeko wanasema eti ni kweli ila inawahusu nini Isaac ubaho ivyo ni bisanzwe none agirene anapashwa kubitia hivyo kugira kubabaza umutima jana ambaza umutima kubwa ahumiriza abagenzi we nabi wabo nabari muri SAUDIA abagenzi biwe canye kijya iganiro mwakoranye kubereka atakwemereye kubya ari Yvette haje ubwa mbere ntavyemera ko yabihakanye kano mukobwa uyu usi Yvette we one Yvette niwe arawe nubeshe niwe oya ni no comment we nimbona ari we niwe nimba utabana ko ari we basi niwe ari oya je naco ndabivuze ko sigura Yvette asigamuterisa none wumva ari kubereka ari nkaho urakutse uca wumva ntiwumva ko ari hakana erega ingorane na Yvette ariyemera avuga ati je papa Sheira azoba wanje aho kugwanira umugabo w'abavyarenza kugwanira umugabo w'abandi ubwo mana yanje reka Isaac simvuge nabi ndondere ubwo uzomurondere ucu ndondera na papa Sheira nanje tugigane turi batatu papa Sheira acagura avugisha ukuri Isaac TV Yes, amahoro y'Imana bari namwe bakozi ba Isaac TV sindishaka kuvuga cyane murabizi Jeff iragiye mu rubanza ndi muri dossier ngaha ni hatari narababwiye ati jewe ndababwa vraiment je ari gihisanga nk'umu namba ibintu vyera mu vyondo nkuko urumva ari danger ariko mbavuga ati uko biri kose nigeza kurikirana inkuru mpaka gushikaho iherera mwese murabizi ejo twara posting ikiganiro ca Hamza Hamza papa Sheila ekari bindi tukamubaza cyane kubijanye no kuwa akiri kumwe nuwahoze ari umushere wiwe umudadaraho yavuye muri SAUDIA ariko inyuma ya Yvette kuva muri SAUDIA yarafise umugore yarafise umukobwa bari kumwe mu rukundo bavyaranye niyo mpamvu yitwa Pashela bavyaranye abana babiri ariko rero inyuma yaho urumva ko yavuye muri SAUDIA bahebanye ubu rero yasubiye kwa Bashela rero weje kumurondera nje kubaza exactement mbega nivyo bari kumwe na Hamza canke baracyari muri vya bintu nyine vya zuguru mbega nivyo wa mukobwa avuye muri SAUDIA baracyari kumwe cyameze gute ndibuka mbwira unakora nyina mashira arambwiye ati jewe Isaac je musigwa musagwa azogaruka tu barerego yagarutse rero yatari rero byanzanye nahisemo kumusanga ku kazi ku isoko nyene tuyagurumva kamera ziwacu hari hose zirakamera nta noma nababwiye ati mutandukanye ibintu bibiri hari umunyarusaku hariho n'isutwa je sindi isutwa isutwa ni wa muntu avuga ibintu bitamuraba akanabivuga kutariko ariko umunyarusaku umuntu avuga ibintu bitamuraba ariko vyo umva ni nkuri tamuraba ntaco imuraba ariko niyo uri kurandaba rero kuno mwandazi ko nawe ukunda amakuru atakuraba ariko ugasanga nyene ugabushaka kumenya ko ariyo canke atariyo come on
Mama Sheila korera ngahawe. Mama Sheila reka nigire ngaha. Ibirato vya wambaye ibirato bizimvye wewe. Turato twawe ni bien. Mama Sheila mambo. Poa. Meze neza. Yego. Kwanza merci beaucoup kwaza kunyemera vuma ko tuyaga. Imana iguhezage. Namwe bahezagira. Abakuri imizi. Ni sana. Ndabona ibintu ni bien waragize umutahe ubu nticigirwa muhira nka ke. Ndabishimira Imana. Umutahe wabukuye. Narawurondeye. Umupodo mu isoko dakesi. Mwanamke mupodo. Acha. Mama Sheila jewe rero jewe ebana nakurondera ibintu byinshi ariko entreta kwanza shaka kumenya umuntu ashaka gutanguza umutahe nk'uyu fasta kuko abakobwa usanga bari muhira babuze ico bakora barendera ko bahabwa kantu n'abahungu arabantu bameze uko ariko wowe ugasanga deja uri mu mama uri kurironderera umutahe wawe ushobora kuba ari muto cyangwa se muto cyane wowe nk'umukobwa uri kurikorera ivyi wawe nakajambo ubwira abakobwa bashobora bakiri muhira bashobora kwikorera ivyabo naka akamaro akajambo ubwira jambo tuko tunachuza kuna shida nataka iya manyoa iya bleu yo tuko turabivanga byose turadandaza byose iya bleu ndo nataka iyo ni inanga 15,000 unajua bei sasa tuko turadandaza ariko turana tuyaga voilà ipimire nga mudufashe muri ka pimire uyu musista voilà twanangereke yago cyacu urakoze gutema imigisha urakoze cyane nagore ndakubaza ati abakobwa bagifise umutahe mutoya bacanga se basuzugura akazi wewe wabitanguye gute byaje gute umutahe wawe yotangura umutahe ngana gute kugira atangura iyi business oya umutahe wose urashobora gutangutsa uwo ari wo wese amafaranga ufise yose urashobora gutanguza mugabo nka 400,000 urashobora gutangura nakizini yego ushaka gutanguza iyi business dukenya ngene tuba tukubereye uradutangura wewe nkubugeze ku mutahe wanga jewe mu miliyoni n'inusu kumbe kameme ariko inyungu ziraboneka inyungu iraboneka kabisa unguka kirato kimwe kupera imwe nkuko canke unguka kuri byose okay unguka kwipera imwe ni imwe ugasanga wayiranguye nk'ibihumbi 8 ugasanga ukagurisha ibihumbi 15 yego voilà muravyumva rero karagaciyemo ni muri ya ntumbero yo kuinteressa aba jeune kuironderera ubuzino na partenariat umependa elfu 15 nani mama gay vugana na uyu nyene turi mugana yo bebe nuyo Sheila yo Sheila yakuze kare kajya yarajyanye umwana wa Hamza yego bemfuse abana bangawe umwe yo sorry muri introduction navuze babiri kumbe numwe umwe twaramubuze yaciye apfa igosha ndavyibuka yo igosha wihangana voilà urumva rero uno munsi mama Sheila ariko arikorera ivyo ariko arirondera ubugari bw'abana ariko arironderera kazuza kuba k'umwana si babandi usanga guma ryamye muhira arindiriye ngo mbako mugabazane urumva avuga ati irakizine utanguza umutahe wawe urazi ko abakobwa irakizine bamaze kuzifata cyane we bakazona ugasanga no miliyoni yaronka no miliyoni ku kwezi ariko si byiza kabisa ufuma ubona uri kurayadandaza muri kurunguka sawa navyumvise rero ni mama Sheila burya wizina ryawe nyakuri witwa Tuyisenge Neema Hamza arakina amareresi kubera iki utakina amareresi je ntiyabinyemerera cyane jewe we nabikwemerera ariko be mudogo yarabimwemereye bana avuga yuko umugore wiwe atoza gukina bijya je yarabinyankira gose yego umugore we ntavyokina yego je ndiko yambwira ariko be mudogo yari yarabikina sinzi nivyo wabo je sinzi gusa je yarabinyankira cyane ariko urabikunda urakunda kukina amasina oya je ngunda imiziki nakuririmba umuziki cyane kuririmba urazi kuririmba David niko buri kintu natakuritse basuririmbe basi oya nzoririmba igihe ndikiragiye okay kuvaho
mwatandukaniye gushika ubu ko turibika kijagana twakoranye ubu maze igihe kingana gute mutabonana tutabonana Misi yose turabonana kabisa nta musi ushobora guhera je tutabujije amaso nawe yego none ko bivugwa yuko akiri kumwe na Bimudogo hariya ariko hani makuru atubaba akavuga yuko ashobora kuba baratandukanye wewe ubivuga kwiki ishaka gasto comment igano nakoranye na Yvette nanuzenya na Hamza bugabo wawe warakibonye shaka comment yawe gato Yvette arasari kumwe na Hamza cyangwa Hamza barahebanye oya ntibari kumwe ntibari kumwe kabisa bari kumwe oya na yomuri nayo mvise kandi niyo ntibari kumwe mama ni vya bindi watubwira mu kiganiro kiraho twakoranye ati jewe ndi musigwa musangwa urya mugore yantwaye umugabo jewe bizorangira agarutse tu ikintu urinze uhabwa n'Imana arici wawe nundi yaho cozunguruka kazunguruka igisagara cyose kiguma kigaruka none ufise ikido special cyatumye agaruka iwawe jewe urumva ubu yaragarutse iwawe oya je nta kintu mfise gusa je ndasenga cyane kandi urya ari uwanje twarenze dusezerana ngasha wowe wumva gute muri ta civil twarasezeranye na mariage ndo twaragize muri murabana na hanze wewe kiwe yache msutwa mama igena ariko arampangayisha ariko arambuza amahoro urumva ngo ntashaka kubivuga ko ntashaka kugira iki kumbe nivyo kumakwepa muri bapfuye ivyo ni vyabo vraiment ho kuzogende je ndagusavye uzogende urondere Yvette umubaze ati mwapfuye iki wa mugabo aguma wiyemera cyane ko mutwaye mama Sheira uzomumbarize ati none mwapfuye iki mama uzomumbarize vyo ariko nawe utegeza kubi none ushaka kumbwira yuko Hamza yagarutse tutajyamana mu asa noshaka kumbwira yuko Hamza yagarutse murere umwana Sheira wanyu atakubwico apfuye na mugezi yari hama ikintu kimwe aza ndakubwira je twa twatandukanye na papa Sheira ngira twatandukanye mu nzu guma turarana gusa na imisi yose twarabonana kandi umwana abandanya amufasha n'ubure yaramufasha suwiwe none aho nyene yabana yafashe umwana mubana yamubonana nimwari mwatandukanye twatandukanye gute none ubona ko mutari mukibana kandi urumva byari jewe ntitwaye bwatandukane nta taraka yari bwame nta divorce twaye bwagende kugira umva twatandukanye gute aho nari kuba nagiye mu bindi bihungu twavanye aho twari kuba twavanye none igihe cyatumye agaruka kubera ko ufitanye umwana ariko numva ngo amakuru harandi makuru mfise yendani ngo Yvette ari bungenze ibyo ngo afise indaya ya naho bashobora kuba barahebanye ariko urumva afise indaya ivyo naco no bivuga ko kandi ivyo nibisanzwe no mugabo muri kumwe mu nzu ntagenda akavyara hanze kandi ukavyakira uravyemera none wewe Yvette kushaka uno mwanya umufata nka Bimudogo wawe cyangwa umufata nk'umukobwa agene wo hanze tu mugabo na yanje nta nuwo nigeze menya ko ari mutoyo w'umugabo wanje nta nivyo nigeze menya hari ivyo yaje kumbwira oya ariko warabibonye n'amafoto yarasirika bijya none Isaac ivyo biraharawe nawo woshobora gutorera umuntu ngaho mukamura muri foto za mukagira ibiki mu nyuma bigahagarara urumva rero majama ko Yvette mufata nk'umuntu nyene asanzwe tu mufata nka Bimudogo nari ngeze ndabimenya hari mariage yabona agiye ko hari ndowana ko yarabaye urabizi oya yabaye hari ndowa yabaye ryari amafoto bariko barahana amabizu bayajyanisha aho reka je nzokwereka izi wanje zindowa urabe kari nkazijyanye hari umuntu agira indowa afise menshi mu mutwe birabaho oya mbwira birabaho uri mu Islam birabaho oya ntavyo nomenya umwe wese afise style ni hari abagenda kugira mariage bambaye impuzu z'abafundi bana sebesha ukwe hari abaje kugira mariage bafise impuzu z'abafundi hari abaje kugira bambaye impuzu z'abaganga uwo musheyo aje gufungisha indobo abantu bafise apana kweli izo ndakwanyiye nibibaho none rindira kwaza shinzi mugabo ndazi ko ivyo bintu bitatu je nabonye kuri station mu gatondo ya Yvette yapostinze ngo bavuga ngo twarahebanye turacari kumwe baby bijya abashaka kurya umutima cenge babimeze numbaze ivyo baramusha nta nivyo nzi ivyo sinzi ko namenyigeze bana Isaac reka kumbaza ahubwo ivyo wonyene abagabo turazivye none rindira kwanza jewe hari ikintu shaka basi duhe muco gato duhe muco gato ubu maja mu maki murabana na Hamza aho naco ndabivuzeko aya
mbaza ibindi ndakwishura mugabo sindakwishura. Okay, condition rero wamuhaye yemera gusubirana wako mwasubiranye condition rero wamuhaye ujya uvuga ati sheri je ndakwemereye ko dusubirana ariko sishaka kandi zosubire kubona uri kumwe na Yvette cyangwa niko bimeze cyangwa condition washize ko wewe hagati yawe nawe nizi oya kugira mubane neza muri rubana ahonye naco no kubwira vraiment ndobanda kubesha umbesha yego kubera iki none sindabwiye hari umugabo bamakondisha birabaho ariko kugira umwemere none niwe yigaruka cyane wagumye ubembere ndakwaza rindira niwe wamusabye ko musubirana cyangwa niwe yizanye ivyo yaba byoshika yano bimusaba bigashika nka bimusaba nibisanzwe kubera ujyanye nawe waragiye kubembereza nyene kugira musubirana ndabwiye hano wembereza nibisanzwe ujya n'umugabo wanje birazwi Imana iramuzi kari wanje mu ikomine baramuzi twarasinye ntituravana ujya n'uwanje kandi ntuzokwemera ko banamugutwara ukunyene ubona bande ba Yvette Imana izomugarukana azogenda atembera azogaruka na kare n'ubu yaragarutse Isaac we yachusu mambo ni mazito none rindira kwanza Afite je cyo nashaka racumvise nashaka gusa kumenya bara cyari kumwe cyangwa ntibakiri kumwe ariko rero je shaka ariko je ari banga rimwe shaka nyibiri Yvette nanuzenya na Hamza bahebanye kubera iki oya nico shaka gusa kumenya hamadoheze kiganiro ivyo kuko zijya pirika zijya agamafoto y'amalavidavi mahabandi ndindi batugizeko bamwe twahatswe go imitima yahatswe kutuvamwo abakunda urahucu vyumva bakunda urusaku umutima wacu kutuvamwo rero mu majambo make hari habaye none amapirika abantu ntibagira ibintu by'amapirika bigahagarara jinga ibintu by'amafoto n'ivyo nkanga ni nkuko ari gihe ushobora kugira umusheri wawe agashaka kugumupostinga nini na nini kugira abantu bamubone ugasanga mbwa yamupostinga ntumukunda none byose bisanzwe haragera igihe bigahagarara none kuvaho muvana na Hamza avaye ko mutaragarukana ntabandi bahungu baje gusaba ati rekana na Hamza twikundanire uyo mwana umwe je nzo gufasha namurere ntibirashi yo nimvura ni benshi cyane ariko kubera umukunda Hamza kubera nyene agatima kubuntu kwanza je nta yundi muhungu numva yuko no kwiyumvamo cyane nkuko no kwiyumvamo Hamza se umwana wanje birangora cyane sinzi biraburika rero wewe kuri biraburika warakanu wakoze oya wagiye kwa kimbirigiti siwezi je ndasenga cyane ndasenga cyane impanuro basi wohereza gusa Imana gusa nibabuza amahoro bonyene basi impanuro wohereza abagore bose byitwa ko batwawe abagabo niyi kuko urumva ko wabigizemo experience uragirwa n'amahirwe aragaruka impanuro wohereza abagabo baragenda kandi hari umugabo agenda atari uwawe cyangwa akagenda ari uwawe yakazunguruka mu bakobwa benshi washaka arongora abagore benshi bavana mu nyuma aragaruka ari uwawe je simbona impanuro nobaha nuko gusa impanuro nobaha nuko ifata neza gusa kubera umugabo wa mbere burya bari wo mugabo wawe hajya ndazi na Yvette arimvira umugabo we bavyaranye reka hajya arafise abandi bana none afise abana banga abana none abapapa shehida nawe ni nkuko yaba bari kumwe yimvira umugabo we wa mbere umugabo wa mbere ni wo mugabo umugore wa mbere ni wo mugore narigeze kumva we ngo burya mu vyatumye papa shehida bambe ahamuza bashwana n'ujya Yvette ngo Yvette yarasubiye kuri wa mugabo bavyarana hariya ngo papa shehida carabimenya baca baragumuka akantu ushobora kubura kazi ko akantu ga oya ivyo navyo nzi frère Ego watubwiye ati ngo umugore wa mbere ni aguma kumbura umugabo wa mbere none sije sindabikubwiye ujyanye ne wa mbere abari ujya ntigira yibagira umugabo we yamushwa namuhagira iki mugakubitana amangumu mu gatondo no mwijoro uguma mwiyumvira mama okay sawa Sheila ni sawa vuga mwana yibere bize na desanime arazi kuvuga noneshe cyane arabizi gose ari bize na telefone urabona ko yabaye bize mama Sheila je ndagushimire gutumara amazinda
urumva ubu rero bana birangiye nyene umugabo umutsindiye nyene cyane gose ubundi yari yagiye yari yagiye namutwaye nige niba utagiye kwaka imbirigiti ntigeze je gusa ndamushimira cyane arakunda umwana wiwe arakunda umuryango sinigeze ndamwirigwana inzara ngo nuko ari hariya aho ari yarafise abana ariko aragaburira abatari wiwe ndamushimira cyane yego maskini Hamza ngo urashimiwe vraiment ngo naho wari kugaburira abana batari gwawe ariko urabona ko wagarutse mu muryango ni bien wagarutse tumurere Sheila wacu ariko rero urumva hariya rero ikibazo kikihari ni kimwe hariya Yvette aguma dukubita amastati imitima iri mu kutuvamwo urumva reka ndakwereka agastati karaho yadushiriye mu gatondo stati wanje nawe uraba stati wanje nawe uraba ndaziraba wananshiraho ibiki naho sindaraba we raba agapicha yadushiriyeko wanasema eti ni kweli ila inawahusu nini Isaac wubahwe yampaye yego ivyo nibisanzwe narabi wanje hamushire hariya yo nashizeho jewe urumva kandi huru raba amastati ivyo nibisanzwe none agirente anafashwa kubitiya ivyo kugira kubabaza umutima jarambaza umutima ubwo ahumiriza abagenzi we nabi wabo n'abari muri SAUDIA abagenzi biwe bavuga ngo amahera muri SAUDIA ngo aheze ngo acatangura kuba Aisha jamani ameisha kabisa ariko Pashera yaramukunda cyane Yvette yaramucapfye n'ifoto yiwe ngaha wowe ntushobora gucapa ikintu ngaho utagikunda ufise ikintu uri kurakirondera rero bamaze kumbwira Pashera ko azafote rujya rutatuwaje yashize kubona azobifuta igihe nicagera ubu ntiharagira ntiyavyiyumvira azobifuta mama kandabe agastati karaho ibintu byazo mega biraryoshe stati ni urubuga iri kuravuga nta kintu kibabaje ni yahe yanavuye ko wazifuse apana sinayifuse jewe vyivanye ko amasaha yari yarenganye uko amushiraho nandi ndamushiraho kandi nkashiraho ivy'iwanje ukamushiraho ko niko nawushiraho ndamushiraho kandi nkashiraho ivy'iwanje ujya no mugabo wanje twaravyaranye gusa Yvette telefone ndamurondere numve ico ndondere ubwo uzomurondere ucu ndondera na papa Sheila nanje tugigane turi batatu papa Sheila acagura avugisha ukuri nivyo nyeneye niya bigukundira uzocuza hano uzosubira kungirisha ikiganiro mutazananye muri aba batatu niyo condition mpa yego ushaka papa Sheila acagure mwumye none nawe ahatoye mwese ngorane uranzana ibintu by'amastati azoza acagure turabe ariko mu gihe wani wayumvise ko bavanye kandi inkuru narayumvise wayumvise ahandi none niyo we rero wayemeje baravanye canye kijya iganiro mwakoranye kubera ko atakwemereye ko byari Yvette haje ubwa mbere ntiyavyemera ko yabihakanye kandi umukobwa uyu usi Yvette we One Yvette niwe arawe nubeshe niwe abandi no comments we nimbona ari we niwe nimba utabana ko ari we basi niwe ari oya cinacho ndabivuze ko sawa bahaba ndindindi none urukundo kugira ukunde umukobwa mpaka kuri rugero ukamushira ku mubiri nkuko ndavyavuye kukiya ninde yakubwiye ko ari umukobwa nacafye ko ngaha nkunda ninde yakubwiye ko ari umukobwa nkunda sigura Yvette asigamutera isi none wumva ari kubera iki ari nkaho urakutse uca wumva ntiwumva ko ari hakana gusa Hamza rero Hamza afise akazi afise akazi vraiment kumva yuko yogira yotora umwe muri mwebwe babiri wewe uri mama w'abana biwe uriya akanoti fresh nta kanoti ntagahari kandi usanga n'umutari Pashera yaguha sanga yakura amahera kwa Yvette akakuzanira oya hari amahera yarafise ariko umuhaje yanzanira oya na yarafise nawene akora ibiki uzomusanga ukazi kiwe Yvette bango yaruguriye salo hehe nimbari mu buterere nimbari Imana ishimwe rero aho muri mazito nasikia kifukutu abanyarusaku je mu mabarire ndasubiyemo abantu baje baratandukanya umunyarusaku n'isutwa isutwa n'umuntu avuga ibintu bitamuraba kandi bitari byo ariko umunyana ukuri ni kwiza mu buzima kuvuga je nkanje papa Sheila yarambabaje cyane kuba
atavuze ukuri yagumye ashira abantu muri ere nini na nini atashaka kuvugisha ukuri. Ikiganiro cambe Iki kiganiro cy'ubu kinyene kiyakoze. Mu bisanzwe ukuri kuraryoshe kuvuga vraiment. Kushwana na Mashela. Roko ko Mashela mwigize gushwana be muhereka kuvugana. tugize gushwana mu mashera ryari Mwarahuka mwarahebanye muratandukana mpaka none vyibukana nagiye kumukoresha igaro na Mashela. erega kwahukana ntibisigura gushwana umuntu muri kumwe akabaho etape kubona ko mudashobora guhuza mu buzima busanzwe n'umujama muravana mwaratandukanye kumvo zuko wazanye undi mugore. ivyo sinzi Kandi usanga Imana izomuhana imuhanire n'ubusa ukuri niko ikinari cura gifu kumura cyamukunda Yvette nkavyomeye. Acamukunda Yvette. acamukunda Niyo mpamvu yasubwira icyo bivuze ko ahubwo n'ugushaka ntibamaramare mu bantu none ushaka bamara maramare ushaka bamara nje shaka bamara kwanza Imana yiwanje yonyine senga izo bamaramaza atana hivi basubirane Imana yonyine izo bamaramaza mama ndapfuye gusa rero navyumvise ukuri nguko je nababwiye ati je mumvise inzari inkuru nagushikuza bibabirimwo ibari iyo mba nayimenye neza ngaca ndayataka neza ngani uraho ngo ndumwatatsi wewe rero ndagushimira we ndagushimire rero peace hama ucu ugenda ukine cinema nawe ya gusa hari hose Yvette amenye yuko ujya umugabo wanje kandi sinamurose kubera imiti namurose ko bw'Imana umva ikintu cyatumye agaruka kwa iwawe ni nigi ushobora kuba wagiye kwakimira igiti navyo twomeye je nakubwiye ivyo bintu sinobikora no mu muryango wacu ivyo ntivyigiye ahubwo boca bananca mu muryango bumvise ko nagiye mu bintu nk'ivyo ivyo bifise bene vy'apana jewe ko yagenda senga ujya sinamurose kubw'imiti namurose kubw'Imana azogenda azogaruka ashaka atembere hehe azogaruka ashaka tugendane n'abagore ijana ari uwanje kweli azogenda atembere n'abagore ijana n'ibihumbi mugazogaruka Umbea kazi umbea wambea jamani wambea tuna kazi murakoze cyane je twaiza classic ndagushimire mabuje ego namwe ndabashimiye cyane urakoze makuru meze uduhaye uraduhumurije gusa abantu baguma bambwira ati zakurumva ivyo bintu nimba ari ivyo koko tobabara kuko Yvette na Hamza barikundaniye ariko ajya mastati Yvette akadishirira ko sayubusa kutacubabaza ati mama shera nawe kugira barinde bavyarana abana babiri bose ntibakundanye kugira barinde bagendere leta civile bagire mariage ntibakundanye iko leta civile niyo ego none ucuzoza bambariza ati ntibaba barigeze gukundana leta civile ingorane ntiba kabiri oye nirimwe gusa kusapa mama kusapa niongera mama shade urakoze cyane je twaiza classic gra subscribe like na share igisigaye rero ngiye kurondera Yvette nkubita amabuye amabuye azogukubita mu kiganiro ujya n'umujama ujya turiyagira fresh nibisanzwe ikiganiro azokigwa neza mbona n'umugabo wanje papa shera akiguhaye nawe ntazoreka kugwa nanje nakiguhaye igisigaye tuje duhura twese turi batatu turabibizo kuri yego ariko we condition uvuga ati ikiganiro turi batatu kizohere papa shera atoyo nivyo nshaka atoye mwese uzocumuhe atora twese oya azocagura kubera je sinkunda ngo umugabo wanje tumugere yaho nihanganye aya meza ngahe ane ahaciye burya sinkunda umugabo afise abagore babiri vraiment je nshaka umugabo waje nyene nisangiza ndice ari bidakunda yaragiye oya je ni washaka rero azocagura muri ico gihe amara gucagura kandi kitarakunda rero ico bizokunda kitarakunda wewe na Hamza ni muzohu oya bizokunda gusa bizokunda gute iyo confidence ukwibwirwa neza kore kwiyemera kuri ugo rugero erega ingorane na Yvette ariyemera avuga ati je papa shera zoba wanje aho kugwanira umugabo w'abavyarinza kugwanira umugabo w'abandi ubwo ya mana yanje reka haza simvuge nabi sivyiza ivyo umva n'abantu bamumvise ariko aravuga ko baramutwenga rega bareka kumubwiza ukuri ndazi baramutwenga nawe berateye isoni si kawaida isoni kabisa nanza kwanira umugabo wiwe kube uzomubaze ngo mwavanye n'umugabo wawe kubera iki umugabo we bavyaranye timwafuye iki sawa ibiri bibazo bantumye nzobaza ugenda kwimvira umugabo w'undi muntu ariko rapashira ramukunda ijya tatuage ijya tayikuye rero yaragushize kuri tatuage yaragushize
nanje iwere ya papa sheri nanje ndayifise wewe ku mubiri wawe yego ukibuno ariko ingorane ni imwe usanga Yvette atamushize ko papa sheri we ntiyamucafye Hamza ariko urumva we waramucafye ko Hamza acayishapira kundi mukobwa ivyo wazahiza kivyoreka kubimbaza ivyo bifise isiguro nyinshi ariko umuntu agushira akafise cyo gushaka ko ariko none papa sheri yamushize ko yashize kujya mukobwa ashaka ndayiki yamushapye ko ashaka kubera gutamubaza papa sheri kwanza yaraguhakaniye si wiwe niyo umwana wiwe Sheila gamukobwa atari we nawe ni mushiki wiwe siga yabwiye ariko warayibonye ko ari Yvette apana ujya mbere ni mushiki wiwe Yvette azobivuguruza byose werindira ujya sakabati ya ndamwemera azo kuvuguruza turi batatu na papa sheri turi kumwe azobanza yivuguruze wenyene wewe uyivuguruze wenyene ntashobora kubura ivyo yo kwikuzayo ubwo nk'ubonye ndaza haragumagiruka avura subira SAUDIA uzomubura ukasuri SAUDIA ndone ibimara mare simara mbona benshi bibashiki baca basubirayo erega si wo wa mbere bishikiye je mpora mbona abagore benshi bava ku bagabo bagaca baja ku bagabo babandi bavuye SAUDIA mu nyuma bagaca basubirayo bavanye bagasubira handi bahora murakoze rero yemwe jewe reka ngarukire ngaha kuko aho ibintu bigeze ndumva ko ari daje reka ndondere Yvette irya rero atakimpa atamaye ikiganiro tuzomarana sawa naco kuko mugira umustar azokigura yero umustar akina amasinema yo kwasa gukina amasinema nanje umugabo wanje aramuvumishije rero ndazi nazokwima ikiganiro Wala Yvette umvise hari bazo ushaka kuri bine tushaka inyisho iwawe kubera iki papa sheri agushize kuri tatouage agushize ko foto yiwe ngaha yawe ngaha mwavanye kubera iki mbega muracari kumwe amatatu twadushira kubera iki mwaravanye ariko atuvenga mwaravanye urumva ushaka utugwaza umutima gusa ibyo byose rero tushaka inyishu yabyo wewe nka mama nka Yvette gira subscribe like na share stories zose banazicanyene Akim Junior ari kuri kamera merci beaucoup tutubana dudandaza ibirato vy'iwacu twamaze gurisha mbe bakiguze shakirato oya ntibagiguze urazimba Kezbare ni menshi merci beaucoup bye bye Isaac TV. Oh.